ndabaramukije inshuti babanyi mwumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri no mbonesha kure isi TV. Abanyagihugu bo ku mutumba Kinazi baratewe umutima uhagaze n'ibikamyo byuzuye ibirwanisho bihagaze ku mutumba wabo imbere yo kujabuka muri Tanzania. Nimuje kure turababwira hidonido ibijanye n'ibi bigwanisho, bamwe bavuga ko bijabuka bigasubira muri Tanzania, abandi bakavuga ko byoba bijabuka bijya muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Umwe wese hategerezwa gufyonda sabone amakuru dushize ko agaca abona notification ko dushize ko bishasha. Kuva ku munsi w'Imana heze igenekerezo rya 12 ndamukiza 2026 Fokode yarashize ahabona urudandaza rutangaje kandi rurengejeje rw'ibirwanisho biza mu Burundi hanyuma bigasohorwa bigasubizwa muri Tanzania. Ejo haheze twarababwiye amakamyo 23 yasohotse ikambi ya Mukoni yerekeza Ikobero ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania. Aya makamyo yari yinjiye mu Burundi ku wa gatanu uheze igenekerezo rya 10 ndamukiza 2026 avuye ku kivuko ca Mombasa muri Kenya. Ageze mu ikambi ya Mukoni ntiyigeze apakururwa. Ejo mu gatondo yasohotse aranane kugira abanyagihugu b'Imuyinga ntibabone ko ari amakamyo menshi hagiriye rimwe. Ico twaraye tumenye nuko kuri ayo makamyo 23 hari ayandi 3 yari yiyongereye ko avuye mu rutonde rw'ayandi makamyo 60 yari yaje imbere, maze ayo abandanya i Bujumbura n'Igitega. Aya nayo nyene yari yaje yuzuye ibirwanisho. Aya 3 aca agira ikibazo mu nzira, ni ukuvuga ko mu ikambi ya Mukoni ejo hasohotse amakamyo 26. Amakamyo 83 ahagaze ku mutumba wa Kinazi. Ya makamyo havuye Imukoni yahavuye ahura namwe yahora i Bujumbura na Gitega, maze yose ahagarara ku mutumba wa Kinazi usanzwe uri imbere gato yo gushika Ikobero. Ayo makamyo yose hatonze kwibarabara, abariko barava Ikobero canke abariko barajayo baraza barabona izo kamyo aho zihagaze. Zose zuzuye amakontineri y'ibirwanisho vyari vyaje vyitwa ko hari ivy'u Burundi, none bijanwe muri Tanzania ku ruyeri rwinshi. Kubera iki imodoka zihagaze Ikinazi kugira izo kamyo zijabuke muri Tanzania? Bisaba ko haboneka abasirikare ba Tanzania baza kuziherekeza gushika ku kivuko ca Tanga. Ubu rero zirarindiriye ko abo basoda ba Tanzania baboneka zibone guhaguruka. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Kinazi barimwo abakurikira amakuru y'uru rubuga, ubu byakwiye mu banyagihugu bose ko ayo makamyo yuzuye ibirwanisho. Abanyagihugu bavuga ko bafise ubwoba ko ibirwanisho byohava bibaturikira ko nk'uko biherutse mu ikambi ya Base i Bujumbura. Asaba intwaro ko yoreka kuza irabika ibirwanisho hafi y'abanyagihugu mu nzira yo kwirinda amasanganya. Basaba ko mu gihe amakamyo aba ataragera ku kujabuka, ubutegetsi bwomenya ibindi bibanza buyashiramwo. Ikibazo nyamukuru kiguma ari ibirwanisho biriko birajanwa he. Nk'uko tuguma tubisaba abategetsi b'u Burundi, ni vyiza ko botomora runo rudandaza rw'ibirwanisho barimwo. Ibirwanisho biza ku bwinshi vyitwa ivy'u Burundi bikajabuka Kenya na Tanzania, ariko mu buryo butangaje bigasohoka u Burundi bisubizwa muri Tanzania.
kugeza ubu amasoko yacu yose yemeza ko bija ku kivuko ca Tanga. None bigeze Tanga bibandaniriza hehe? Mbe ni kuki bikiva muri Kenya birinda kuza mu Burundi aho kubandaniriza muri Tanzania nyene bisanzwe bizoja bivuye mu Burundi? Abatwara Burundi bariko bahenda nde muri iyo mikino idatahuritse? Twaraye turonse ayandi makuru y'ibanga atari make ajanye n'ibirwanisho nayo nyene vuba hazoja ahabona. Turasavye abarundi babatanga kudufasha kumenya iyo bino birwanisho bibandanya bigeze ku kivuko ca Tanga. Mu yandi makuru, urucansho rushasha rwo gukinga kanseri yo mu rwinjiriro rw'igitereko rugiye gutangwa ku bigeme bakiri bato. Bujumbura ku wa 16 Ndamukiza 2026, umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida Dr Ridwine Baradahana yamenyesheje ku wa gatatu igenekerezo rya 15 Ndamukiza ko mu Burundi hagiye gutangwa urucansho rushasha rwo gukingira kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko. Iryo tangazo ryatangiwe mu ruganda rw'igihugu rwari rwerekeye gutanguza ku mugaragaro urwo rucansho rwo kurwanya umugera witwa papillome humain, ari wo utera iyo kanseri ifata cane abagore. Abo rwerekeye cane abigeme bafise imyaka urwenda gushika kuri 14. Nk'uko vyasiguwe n'umushikiranganji Baradahana, urwo rucansho ruzotangwa ubwa mbere ku bigeme bafise imyaka iri hagati y'urwenda na 14. Ivyo bishimikiye ku nyigisho n'ibiharuro vyegeranyijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu vyerekana ko muri iyo myaka benshi mu bigeme baba batarabangamirwa n'ubwo mugera, kubera ko uwo mugera wa HVP wandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina. Intumbero ni ugukingira abo bigeme imbere y'uko batangura gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo urucansho rubakingire neza kuruta. Kanseri yica kandi kuyivura bigoye cane. Kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko iracari indwara ikomeye kandi akenshi yica, kandi kuyivuza biracagoye mu Burundi kubera ukubura ibikoresho n'ibitaro bikwiye. Abarwayi benshi bategerezwa kuja kwivuza hanze y'igihugu ku giciro gishika hafi ku madolari y'abanyamerika 15,000. Ivyo bituma iyo ndwara itavurwa ku miryango myinshi y'abarundi. Akamo ko kwitabira urucansho. Kubera ivyo, umushikiranganji yahamagariye abanyagihugu bose cane abigeme bakiri bato n'abavyeyi babo kwitabira cane iryo sekeza ry'urucansho. Yarongeye harizeza ko urwo rucansho rwamaze kwemerwa n'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura imiti kandi rukemezwa n'inama y'abahinga mu vy'amagara y'abantu, bikemeza ko rwizewe kandi rukora neza. Amakuru yacu tuyapfundikirire kuri iyi nkuru ivugwa ko Severe imenyesha ko ibihano bitegekanijwe kubatanga ivyemezo vy'ibinyoma. Umurwi ujejwe ukuri no kunywanisha uvuga ko utazokwihanganira uwo uzogerageza kubangamira amatohoza yayo ku bijanye n'ivyanyazwe ku nguvu. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cabaye ku wa gatanu igenekerezo rya 11 Ndamukiza, umukuru wawo Pierre Claver Ndayicariye yatangaje ko hazofatwa ibihano bikomeye ku bantu batanga ivyemezo vy'ibinyoma canke inyandiko z'ubusuma. Nk'uko yabishikirije, itegeko rigenga Severe ritegekanya igihano co gufungwa kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 3 hamwe n'ihadabu riri hagati y'imiliyoni 5 n'imiliyoni 10 z'amarundi ku muntu wese atera ubwoba umurwi yanka gutanga amakuru asabwa canke atanga ivyemezo vy'ibinyoma mu matohoza. Yavuze ati hari amadosiye arimwo ibinyoma vyinshi asigura ko hari abantu baburanira amatongo kandi bazi neza ko bayatwaye ku nguvu.
yaragabishije ko ivyabona bizofatirwa mu vyemezo vy'ikinyoma bizokurikiranwa n'ubutungane hisunzwe amategeko. Amatohoza ku vyanyazwe ku nguvu yaramaze gutangura nk'uko umukuru wa Severe yabishimangiye, yongera avuga ko ingingo za mbere zizomenyeshwa mu ndwi zibiri ziri imbere. Yasavye kandi abarundi kuvuga ukuri kuko ikinyoma ari intandaro y'intambara mu miryango no mu kibano. Ariko rero ayo majambo yateje ivyiyumviro bitandukanye mu banyagihugu. Hari ababona ko ari intambwe ikenewe kugira haboneke ukuri n'ubutungane, abandi nabo bakerekana amakenga bavuga ko ayo majambo ashobora gutera ubwoba no gutandukanya abantu. Mu gihe ikibazo c'amatongo kigiteye ingorane mu Burundi, ibikorwa vya Severe biriko birakurikiranirwa hafi. Ingingo zizofatwa mu minsi iri imbere zishobora kugira ico zihinduye ku kuntu abanyagihugu babona ukuri, ubutungane no kunywanisha. Severe iri mu nzego zashinzwe hisunzwe amasezerano y'amahoro no kunywanisha Arusha yo muri 2000, ariko ikaba ari imwe mu nzego zavuzwe ko cane mu majambo yo kuyinenga. Ishirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu cane cane irirwanira abatutsi rirayigaya, riyagiriza ko ihengamiye cane cane ku bwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Kuva kwa 20 Kigarama 2021, umukuru w'uwo murwi yamaze igihe kinini atavugwa ko rumwe yatangaje ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi, ariko ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi. Ivyo yabivuze mu gihe bariko barashikiriza icegeranyo ca gatatu caho ibikorwa bigeze imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka i Bujumbura. Ariko mu kwezi kwa Rusama 2022, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko bitari bikwiye kwemezwa ko ubwicanyi bwo mu 1972 ari ihonyabwoko. Uburundi bufise imirwi y'amoko imeze nk'iyo mu Rwanda, igihugu kibanyi co mu buraruko, aho ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ryemejwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Mu Burundi naho ubwicanyi bwo mu 1972 bukunze kwitwa ivyabaye mu 1972, bwemewe n'ubutegetsi buhari nk'ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Amoko abiri agize igihugu aracafise ingorane mu kumvikana k'ukuntu yosigura neza ivyabaye vyose vyashikiye igihugu. Gushika ubu benshi baracizera ko ubwicanyi bwakurikiye urupfu rwa perezida wa mbere w'umuhutu yatorewe mu matora ya demokarasi Melchior Ndadaye mu 1993 ari ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Uko siko Ndayicariye n'umurwi harongoye babibona, kuko mu ntara zimwe zimwe banse kuja kuraba ahari ibinogo rusangi vyahambwemwo abatutsi bari bamenyeshejwe. Muri ico cuka ingingo zizofatwa na Severe ku bijanye n'amatungo yanyazwe zirindiriwe n'amakenga menshi hagati y'ivyizigiro vy'ubutungane n'ubwoba bw'uko hashobora kwaduka izindi ndyane mu kibano. Ndabashimiye inshuti babanyi, amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya mururanirwa n'ivyo muriko murarangura vyose.